bakunzi ba CANAAN TV n'umunezero kandi gusura guhura namwe ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ariko imbere ko dutangura kuganira reka tubanze dusenga. Uri mwiza Mana kandi ugira neza, urera kandi uragororotse, izina ryawe ni rukundo, izina ryawe ni ndiho, izina ryawe ni mutabazi, izina ryawe ni mwungere mwiza, turagira kandi ukaturagirira. Nicyo gituma Mwami Imana bakwizeye batazokigera bamaramara na rimwe, no mu bikomeye ubana nabo kandi ukabatabara. Ushimagizwe kandi wubahwe muri byose na hose, mu izina ry'umwami wanje Yesu Kristo nsenze gutyo, amen amen. Rero ijambo Imana impaye kubaganiriza uyu munsi ni ijambo rivuga ngo wirinde ntihagire ico utakaza utakariza mu bugaragwa. Haleluya. Wirinde umuhagaze neza no mu ntambara urimo. Haleluya. Kuko muri izo uzohakura intaye n'amashimwe akomeye. Haleluya. Reka dusome ijambo ry'Imana riri muri Daniyeli. Turasoma kuva igice cya 6 duhere ku murongo wa 6 dushikane ku murongo wa 13. Nuko abo bakuru n'abaganwa bakoranira hamwe baja ku mwami Dariyo, baramubwira bati, mwami nyene guhoraho, abakuru bose b'ibihugu, ivyegera vyawe, abaganwa, abacamanza n'intwazangabo bagiye inama ngo abashinge icagezwe cawe no gushiraho icihanikirizo gihambaye ko kumara iminsi 30 umuntu wese azogira imana nimwe canke umuntu numwe asaba atari wewe mwami azotererwe mu gobo rw'intambwe. Nuko rero mwami shinga ico cihanikirizo wisinye ku candiko caco kugira ngo ntikizohindurwe kuko ivyagezwe by'abamedi n'abaperesi bidahinduka. Nuko umwami Dariyo asinya ku candiko cico cihanikirizo. Maze Daniyeli amenye ko ico candiko cyasinywe ko ajiwe, kandi amadirisha y'inzu yiwe yerekeye Yerusalemu yama yuguruye, akomeza gufukama 3 ku munsi asenga Imana yiwe ayikengurukira nk'uko yari asanzwe abigenza. Bukeye babagabo baragenda bose basanga Daniyeli asenga Imana yiwe ayinginga. Baraza bavugira imbere y'umwami ibya cihanikirizo ciwe bati, mbega ntiwasinye ku cihanikirizo washinze yuko kumara iminsi 30 umuntu wese azogira imana nimwe canke umuntu numwe asaba atari wewe mwami azotererwa mu gobo rw'intambwe? Mwami arabishura ati, narabishinze koko nk'uko ivyagezwe by'abamedi n'abaperesi bishingwa ntibihinduke. Baca bishura umwami bati, ariko Daniyeli we wo mu Bayuda bazanywe ari nyagano ntakumvira mwami canke cihanikirizo wasinye ko, ariko asenga 3 ku munsi. Amen. Daniyeli, urumva rero Daniyeli murazi ko ari umugabo yari yaravuze ko atazogera na rimwe ahemukira Imana yiwe. Yarigiriye inama aravuga ngo jewe sinziyandurisha injya z'ibwami, ibintu biterekereye, nta yindi mana nzosenga, nta yindi mana nzofukamira, biba bikomeye biba byoroshe. Yarigiriye inama mu mutima wiwe. Hanyuma Daniyeli aba umuntu w'umunyabwenge cyane, aba umuntu akundwa n'umwami. Umwami aramutonesha amugira umuntu akomeye mu gihugu. Hanyuma abagenzi be bamugirira ishari ngo baragerageza bararondera ahantu bomuca, bararondera mu bintu byose ngo barabura ikosa na rimwe batora kuri Daniyeli ryo tuma bamwagiriza imbere y'umwami. Hanyuma inama bagiye bavuze atantu dushobora kumufatira n'ahantu hamwe, tuzomufatira ku mana yiwe. Baca biyumvira ingene bobwira umwami ko yofata iminsi 30 abantu bose bakazosengawe.
iminsi 30 ati umuntu azobirengako uyu wese acatererwa mu gobo rw'intambwe. Aho niho bavuga ati aho turashaka umuronka, turazi neza ko Daniyeli adashobora gufukamira iyindi mana cyangwa gufukamira ikindi kintu. Umwami urumva icubahiro abantu bose baragikunda, gushikwa hejuru abantu bose barabikunda. Umwami aravyemera, arabisinya. Kandi ngo itegeko ry'Abamedi n'Abaperesi iyo risinywe nta kintu na kimwe cyatuma iryo tegeko risinyurwa. Hanyuma ngo bararisinya. Daniyeli aramenya amakuru ko iryo tegeko ryasohotse. Aravuga ati ndinjiye mu mageragezwa, ariko naho bimeze gutyo sinzohinduka, sinzohindura, sinzofukamira umwana w'umuntu. Aravuga ngo nzoguma nsenga nkuko nahora nsenga. Haleluya, haleluya. Nzovuguma nizeye Imana, nzoguma mfukamira Imana yanje, sinzofukamira umwana w'umuntu, sinzofukamira ikigirwamana, nzofukamira Imana yanje yonyene. Hanyuma ngo Daniyeli acarugurura idirisha, ngo yafukama gatatu ku munsi kuko yahora bigira ashima Imana yiwe, atazira Imana yiwe. Ngo bacaragenda kuraba basanga ariko arasenga. Bacagenda babwira umwami ati mwami, itegeko washinze Daniyeli yarirenze. Daniyeli ariko arasenga, asenga gatatu, ntiyigeze yubahiriza na gatoyi itegeko wasiye. Kandi urazi ko itegeko ry'Abamedi n'Abaperesi ata muntu umwe ashobora kurivuguruza. Bantu b'Imana, iyo umuntu ari mu kigeragezo, haraho yibaza ngo reka nigwanire, reka ndondera inzira zicamwo. Igihe ugiye kwigwanirira ushobora guteba kwishugwa, canke bikabaho naho udashoboye kwinjira mu masezerano yawe. Kubera iki? Kubera wewe wagiye kwigerageza, wagiye kwigwanirira. Ariko igihe ukomereye mu bigeragezo, ukaguma usenga Imana, ukizera Imana, ugahagarara kuco yakubari, ukavuga ngo nditeze. Haleluya. Uko bimeze kose nawe mwanya ndiko ndababazwa, ndazi kwejo bizogenda neza. Imana irakugirira neza. Haleluya. Imana irakugirira neza. Rero nagomba kubwira umuntu ariko aranyumva muri kano kanya, iki gihe cy'ubugaraguri kuracamwo, ucifatemo neza. Haleluya. Ucifatemo neza. Satani ntaguca intege, Satani ntagukure mu mugisha wawe, ntagukure mu mugisha wawe. Kuko abantu benshi barashobora gupfa badashite mu masezerano kugukurambirwa mu bugaragwa, i periode y'ubugaragwa akayibabarizwamo hama akemera guheba. Daniyeli baravuga ngo ndemera no guheba amagara yanje. Haleluya. Ndemera no guheba amagara yanje, sinshobora kuva ku Mana yanje. Haleluya. Sinshobora gusenga umwana w'umuntu, ndasenga Imana rurema yonyene. Bibaye ngombwa n'amagara ndayaheba. Daniyeli amagara yari yayahevye. Amagara yari yayahevye kuko itegeko ry'Abamedi n'Abaperesi ntiryasinyurwa. Kandi umwami ntiyaronka ingene amutabara, kuko umwami yarakunda Daniyeli cyane. Dariyo yarakunda Daniyeli gose, yaragerageje no kurondera ingene amutabara, gabo ntivyakunda kuko itegeko ntiyashaka kurirenga. Ariko Daniyeli yizigira Imana yiwe. Haleluya. Daniyeli yizigira Imana yiwe, aravuga ati sinshobora kuva ku Mana yanje, sinshobora kwiyanduza, naho nopfa mfe nkiyizeye. Haleluya. Ati mfe nkiyizeye. Daniyeli yanka guhemuka. Nawe muntu w'Imana, sinzi ibyo uri kuracamo, sinzi ibigaragazo uri kuracamo, naho ikigaragazo kiriko kirakurya, emera kikurye. Haleluya. Emera kikurye, kuko inyuma yaho hari amashimwe, inyuma yaho hari kuririmba. Kurya igiseke ry'umuvyeyi, kurya igiseke ry'umuvyeyi n'isezerano rirajyana. Iyo umuvyeyi igiseke kiriko kiramurya, harahira ati jewe sinzosubira kubyara, sinzosubira, umubabaro ngize sefina. Ariko akira kubona umwana.
umunezero ukamwica. Haleluya. Umunezero ukamwica ahubwo akifuza no kuronka uwundi. Rero n'ikigeragezo kirakurya, ariko igihe Imana igusohoye ikagukura muri ico kigeragezo ukinjira mu mugisha wawe, ntusubira no kuvyibuka. Haleluya. Ntusubira no kwibuka. Umunezero kubana mwinshi ukarengera wa mubabaro wagira, ahubwo ukumva ukunze Imana usumba uko wigeze kwikunda. Haleluya. Daniyeli akomerera hehe? Akomerera mu kigeragezo, bituma Imana yiwishigwa hejuru. Haleluya. Amen. Rero bantu b'Imana, wowe uri kuraca mu kigeragezo, uri kuraca mu bugaragu, uri kurababara, emera. Emera ushinyirize. Emera ukivogeremwo. Haleluya. Ntuhinduke. Ugumusenga uko wahora umuhimbaza kwa kundi, ugumusa kwa kundi, nuse nibihe. Haleluya. Hari abantu niyo muhuye umusoma mwiwe. Daniyeli ntiyigeze asa nibihe, yagumye ashima Imana yewe nkuko yarari, yagumye asenga gatatu nkuko yahora. Haleluya. Nta kintu na kimwe cyamuciye intege. Yaravuze ngo jewe naho mfa nizeye Imana, ninabaho Imana yanjye izoshigwa hejuru. Haleluya. Rero nawe muntu w'Imana, niryo sengesho ngusengera, niryo nisengera, dukomereye mu bigeragezo, nta kabuza Imana izokugirira neza, nanje Imana izongirira neza, kuko Imana ntishobora guhemuka. Oya, yaravuze ko izobana natwe mu bitugerageza vyose. Haleluya. Rero Imana yo mwijuru ibampera umugisha. Mwami wanje, Mana yanje, sindambirwa kugushimira, sindambirwa kukuninahaza urukundo rwawe neza yawe. Mwami wanje, waravuze ko mu bitugwanye n'ibitugerageza byose utazotureka twenyene, ariko uzobana natwe gushika ku mpera y'isi. None ndasengera Mwami Imana, bari bihebye, bari bihebuye, bari bacitse intege, bongerezwe inkomezi kugira ngo bakomeze urugendo. Mwami Imana, kugira ngo bashobore kurusoza amahoro. Ndagushimiye kandi ndakuninahaje, icubahiro cyose kibi cawe, mu izina ry'umwami wanje Yesu Kristo nsenze nizeye ko vyumvise. Amen, amen. Mwarahezagiwe, mugira umunsi mwiza.